mu Burundi turakunze kuvuga turakunze gutumira abantu mu ma conference de presse ugasanga ivyo tubabwiye ntibibaye. Rero byari byiza cyane ko babanza kubona ibintu kugira ngo après bashobore kugira ico bavuze bamaze kubona ibintu. Je ndabishima Imana kuko ivyo twayaze ntivyari amasigara cicaro hama barabonye ko ivyo twavuze byose ari byo biriko biraba. Ikintu ciza muri entertainment na showbiz kuko n'ibintu abantu benshi baririra bakavuga ati nijyari tuzobona abaririmbyi, nijyari tuzobona aba influencer, nijyari tuzobona aba MC, aba DJ bari kuma pano. No musi biratanguye kuba tubona abazambia, tubona abaganda, tubona abazimbabwe, ariko alhamdulillah kuba uno musi ari ya mipro da MC ushobora gucana ukavuga ati ujya ni ya mipro ndamuzi reka supporting ku masheni 9 y'Igiswahili. No mwuga usaba kwihangana, no mwuga usaba kwitonda, no mwuga usaba kukwirengagiza ibintu ubona biguca intege, kuko iyo aba duha umwanya ibintu biduca intege bamwe ntituba tukiri ngaha. Ahlan wa sahlan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa sababu ni sisi kwa Kristo, jambo sana kwa sisi kwa kansano posikia best voice unapata ni Kobe drama inasemekana DRAMA inasemekana drama. Karibu ndani ya Buja Town TV, ni kushukuru tena umeshabonyeza button nyekundu chini ya video yako, inabidi leo tumie Kiswahili kwa sababu ili kuendeleza lugha ya Kiswahili kupitia channel. Please niko pamoja na Risas Amis abatazira Ami Pro. Vipi bro? Poa. Fresh. Alhamdulillah. Ajisikia uru ndani ya Buja Town TV. Yeah, asante sana. Anianze na mambo matatu ambayo umependa ndani ya Buja Town TV. Nimependa look ya studio. Okay. Nimependa vifao. Pia nimependa gisi mnapokea mapokezi. Nice. Risas Amis ndio jina ambalo tumepewa na wazazi. Ami Pro likujaje? Ami Pro nimekuja kwa sababu ya kazi ya waandishi wa habari. Kwa sababu nakumbuka nikingali natumika ku Radio Tele Renaissance mwaka 2011, 12, 13. Okay. Waandishi wa habari wa pale walikuwa wanapenda kunambia kwamba vitu ambavyo nafanya viko kiprofessional. Ndio maana wakaniita Ami Pro. Ami Pro. Anasereka rero dusumire mu Kirundi kubera benshi babitahure canke benshi babyumirize. Gusa twashimiye ko dutangura Igiswahili kubera turi muri brand ambassador ya Canal. Please twibutse yuko ni guteza imbere ururimi rw'Igiswahili. Nadhani hivyo bro. Ndo hivyo. Okay, byagenze gute kugira Ami Pro ashike haje? Bao ni iteka ni Imana yabikoze kuko je ngo ndakuvuga ko ibintu byanje byose biri mu Imana. Numvise bamamagara barambwira ati hari ibintu dushaka ko tuvugana, ndagenda turavugana. Ubwa mbere sinabona yuko bishobora kuba, and then kugira ngo ndavyemere n'umunsi bamamagaye bambwira ati n'umunsi umunsi wose wo gukora photoshoot turagenda. Aho byari bitekanije ko dukora photoshoot turayikora, ariko twashitse no muri photoshoot ntabona yuko baza kuntora. And then bamaze gukubita amafoto baravuga ati aya niyo mafoto twari dushaka, niyo dutegereza gukorana. Biheraho ndashima Imana. Atabanga baguha kantu kameze gute? Kangana gute? Ni kuvuga amafaranga. Ni nko kubaza nawe ati uhembwa amahera ngana gute? Umushahara umuntu ntawo uvuga, ariko ibyo twumvikanye ni vyiza, bituma nibi nabiri yabihinduka canke hari ibindi bintu umuntu ashobora kuronka. Ariko ndashima Imana uko bimeze kose. Reka ndababwire gusa yuko hari ivyo bampaye nashimye kuko byavuye mu masezerano twagiraniye. Ariko ni ikintu ciza muri entertainment na showbiz kuko n'ibintu abantu benshi baririra bakavuga ati nijyari tuzobona abaririmbyi, nijyari tuzobona aba influencer, nijyari tuzobona aba MC, aba DJ bari kuma pano. No musi biratanguye kuba tubona abazambia, tubona abaganda, tubona abazimbabwe, ariko alhamdulillah kuba uno musi ari ya mipro da MC ushobora gucana ukavuga ati ujya ni ya mipro ndamuzi reka supporting ku masheni 9 y'Igiswahili. Nice sana. Ami Pro batanguye Gitega, wayi batatanguye Bujumbura? Batanguye Gitega, batanguye Ngozi. Bujumbura kwera ni capital, hategerezwa kumanikwa vyinshi cyane. Rero muri ico gihe baracare ko bararaba ni hehe Bujumbura twoyimanika, ariko baramaze kuharonka. Ndibaza yuko uno musi canke ejo abanyabujumbura baratangura kubona amapano ariko Ami Pro. Ami Pro nka MC, Ami Pro mu journaliste, Ami Pro mu professionnel. Twari twiteze yuko muri press conference hazoba nka press conference ya brand ambassador, ariko na press conference yabaye. Bamwe bati ubwa mbere bavyumva nk'urusaku, ariko unywa abamenyesha makuru benshi n'abanditsi basigaye posting. Byagufashe gute nka Ami Pro? Bon, conférence de presse mu bisanzwe Canal Plus isanzwe ifise aba journaliste bakorana. Rero muri aba journaliste bakorana barabahamagaye barababwira, ariko mu Burundi turakunze kuvuga turakunze gutumira abantu mu ma conference de presse ugasanga ivyo tubabwiye ntibibaye. Rero byari byiza cyane ko
babanza kubona ibintu kugira ngo après bashobore kugira ico bavuze bamaze kubona ibintu. Je ndabishima Imana kuko ivyo twayaze ntivyari amasigara cicaro, hama barabonye ko ivyo twavuze vyose ari byo biriko biraba. Nice. Benshi bagitangura ama contrat bavuga ati eba tugiye contrat na Canal Plus, ariko contrat iheze ni twigira tubona yuko contrat yaheze, ni kubera iki bibo yuko Amipro? Bon, bivana n'abantu, ariko nibaza yuko iyo uri kurakora ibintu uzi impamvu uri kurabikora, iyo uri kurakora ibintu uzi ico ushaka gushikako. Jewe nasinye contract y'amezi 3. Contract y'amezi 3 ni yahera hari kete nzokwandika ryo gushima Canal Plus ingene twakoranye, ariko bashobora no kunyongera. Bananyongeye muzobimenya. Uzoshima kandi. Nzoshima kandi izere ko bazonyongera kuko ivyo turiko turakorana nabo ni ibintu vyiza kandi vyo gushima. Amipro ndafise byinshi nshobora kubaza, dusimire itari ku 8 kuri event ya Kajala. Twari twiteze yuko Amipro niyo yari kuba umu MC muri rya event. Byagenze gute ukaca bahindura? Bon, je nivyo nari kuba MC, ariko nibaza yuko ikintu cyose bivana n'amafaranga mamwe avuganye n'umuntu. Kandi je ngene nkora iyo tuvuganya akazi ukaba utarampa icanje tuba twabivuganye. Urumva nico gituma mbona atana affiche yasohotse, ariko narasapotinze kuko Mr Champagne n'umugenzi ndamubaka ndamukunda kandi asapotinga n'ibikorwa vyiwe. Je nshobora kutaboneka muri show as MC, undi akaboneka akabikora neza, abari pleasure, abari ikintu cyo gushigikira. Singombwa ama event yose mubone Amipro, singombwa amashow yose hagaragaremo Amipro, ariko iyo ngaragaye ndabishima Imana nkakora akazi neza nkuko bisanzwe, naco gituma kuri ujya munsi wambonye hajya nagiye gusapotinga. Kumure ati amadili menshi dukunda kubona ama pancarte, dukunda kubona abakinyi b'amareresi, dukunda kubona abasani, ariko muri uyu mwaka i Burundi Bujumbura twabonye Amipro the MC. Why? Kubera iki batashimiye ko bakorana abartiste musiciens, abacteurs b'amafilme? Bon, bisunzi kuri Amipro. Company yose ifise ingene ikora, company yose ifise iciraba. Kumbure baravuze ati twebwe tubona yuko twokorana ni Amipro, twebwe turi kumwe na Amipro turizeye ko ibintu byacu byoshika kure, turi kumwe na Amipro turizeye yuko amasheni yacu 9 y'igiswahili abantu boyakunda. Rero nibo bazi impamvu bantoye, ariko je novuga yuko je ndumukozi, nibaza yuko maze no kubibona. Iyo mpaye akazi ndagakora nkuko bitegekanijwe, nico gituma ubona uno munsi ahantu hose uri kuraca ni Canal Plus. Uno munsi ibinyamakuru byinshi biriko byandika Canal Plus, ni kintu cyo gushima kandi cyo gukenguruka. Just moment, ni kiye kintu Amipro yamaze gukora Canal Plus kamubwira ati bro tubonye ko uri kurakora neza? Bon, avant même yuko tunakorana ama sport yabo yose nije ndayakora. Urumva barashima ivyo ndabakorera, hama nubu feedback bariko bararonka ni feedback nini, ni feedback batari biteze, ariko no munsi barako bararonka, bisigura yuko ico bari bashaka kuri je barako baragishikako. Abafanzi ba Amipro game urakubaza ati eske iyo contrat ni ya Buja FM cyangwa ni ya Amipro direct? Ni contrat ya Amipro DMC. Hariyo Amipro, hariyo Buja FM. Amipro no mukozi wa Buja FM, ariko iyo ari ku kazi do 14h à 17h no mukozi wa Buja FM, ariko iyo ari kuri show ni Amipro. Iyo ari asinye contrat ni Amipro. Hariho ama contract ya Buja FM, kuko Buja FM is my family. Buja FM ni vyose kuri je kuko ni impemba, niyo yamaye na platform yatumye abantu bamenya, ni kinshima kandi nzo kwa mashima. Ariko contrat ya Canal Plus ni contrat ya Amipro, ariko na Buja FM isanzwe ikorana na Canal Plus kuva kera. Reka rero dusimire nk'abagiye kurangiza ikiganiro cyawa tuno munsi, kubera dushingura umwanya burya uragoye, na unaona ni Juma Mubaraka, inatakiwa tuchukue na time ya kwenda kusali. Amipro bamwe bati Amipro aratubanira umuziki wacu, abandi ati Amipro ateza imbere umuziki ndoni. Kuri Amipro ni gute? Sinibaza yuko mu Burundi umumenyesha makuru ari Amipro gusa. Je nimba ndakubaniye hariyo nteranje imbere, nimba ndakubaniye hariho akeza, nimba ndakubaniye hari abandi ba journalist. Sinibaza yuko Amipro ashobora gusubiza umuziki nyuma cyangwa ashobora gutuma umu artiste umwe atera imbere ari wenyene, ntibikunda. Nibaza yuko abona abantu bataritahura, n'abantu bataratahura ico bashaka gushikako. Amipro nyene niyo gushikana kure bro. Amipro akeneye abandi bantu kugira ngo igikorwa gishobore gushika kure. Je ndakora hama ibisigaye Imana ikabikora. Wowe nimba ubona yuko je nateza imbere umuziki, je nshobora guha akaronka kubwira ati hari aba artiste baciye maboko yanje no munsi babaye abantu banini. Bamwe bati Amipro arishima, abandi ati Amipro aragayana. Naho umwandikiye message nakwishura. Biravana.
ushobora kunyandikira message ata mwanya mfise sindakwishura, ushobora kunyandikira message ndi mu bintu vyinshi, ushobora kunyandikira message ndi mu nama sinoronka umwanya wo kwishura, ariko nibaza yuko sindi mu bantu bishima cane canke bagara, kuko je ntahura neza yuko aho ndi n'Imana yahanshize kandi Imana nifise ubushobozi bwo kunkura aho ndi. Rero umuntu avuga uko n'umuntu atarafata time yo kwicarana nanje ngo tuganire, ivyo ni n'amakuru yo mwibarabara bro. Hari umuntu ashobora kumva umuntu ku radio just ingena ameze tu akavuga ati je hariho n'abartiste bambwiye ati amipro twoza mu kiganiro iwawe, bivanye nuko turatinye yuko tubaza. Ni benshi je namaze guhura n'abartiste benshi aza mu kiganiro akaza ariko arajugumira nk'amaze ko kurajugumira ngo ndazi yuko nje kubazwa. Rero hari ibindi bintu je mu artiste ndakubaza kugira ngo n'ahandi hantu hose uzoba uri capable yo kwishura ibibazo neza. Rero umuntu avuga uko nibaza yuko ari umuntu ataratahura nico nshaka gushikako. Vitu vitatu ambao umeshagajutia kwenye maisha yako ukajutia kabisa kwa mtangazaji? Bon, nta kintu na kimwe, kuko ahubwo je nasanze muri uno mwuga ufise umutima woroshe urashobora gupfa, kuko je yaba mfise umutima noroshe nibaza yuko mu journalist amaze guhura n'ibigeragezo vyinshi ngaha mu Burundi ni jewe. Ibihe bigeragezo? Shobora no guhura n'ibigeragezo gusumba n'abartiste. Je murabizi jewe ndi umuntu wa mbere shobora no gushira ifoto kuri Facebook nkaronka commentaire nk'ijana, 70 arizo kuntuka, 30 arizo kumpayagiza. Ariko hari n'ibindi bintu umuntu agenda aracamwo, ariko umuntu atoza aravuga minsi yose. Gusa kimwe guza amaze kubona nuko numwe gusaba kwihangana, numwe gusaba kwitonda, numwe gusaba kukwirengagiza ibintu ubona biguca intege, kuko iyaba duha umwanya ibintu biduca intege bamwe ntituba tukiri ngaha. Jewe ndibuka yuko mama wanje yigeze no kumbwira ati harageze yuko ivyo bintu bihagarika, warize amashuri urafise diplome mu nzu kubera ko utokora ivyo wize. Ndambwira ati iki nico Imana yandemeye gukora. Uno munsi Joshua no kuntu kuno munsi ejo nkafata indege nkagenda mu bintu vy'umuziki, nkaposta n'ifoto waraye ntuzi ukacumbwira congratulation. Ushobora kuntu kuno munsi ejo nkatwara award, ushobora kuntu kuno munsi ejo nkaronka amafaranga. Rero je simpa umwanya ibitutsi bro, je mu mwanya akazi kanje. Dusimbire rero muri Sanganiro Awards naho dusimbire gato ko Amipro ni umuntu azi ibintu vy'umuziki. Sanganiro Awards kubwayo wayakiriye gute? Sanganiro Awards ni platform nini bro. Ni platform nini, ni platform ituma umu artiste ashika kure. Je ndibuka yuko kuva kera haraciye imyaka 10 je Sanganiro Awards yatanguye ndi mu mwuga. Ya mbere yatwaye religion kuri Musée Vivant. Je me rappelle ni naho narindi iyo yaratwaye mukombozi, hari ikintu kinini yagira abahindura. Abantu bagiye baratwara Sanganiro Awards kuko promotion y'umwaka wose free bakurikana ibikorwa vyawe ni ikintu gikomeye cyane. Jewe I appreciate ibikorwa Isanganiro Award ikora. Nibaza yuko n'amakampani yorushirizaho kubashigikira kugira ngo amaprix y'abartiste ashobora kuba manini cyane gusumba. Amipro reka rero ndagushimire, ndaguwe n'ikibanza cyo kumbaza ibibazo bitatu today. Sha ni kamere mereka Buja Town umutumire wacu afise ukuntu acha tuca tumwakira nanye nakabaza ibibazo bitatu yifuza. Bon, ikibazo ca mbere kiroroshe cyane. Uri mumenyesha makuru kuva kuri Buja Time TV. Kandi Imana iguhezagire cyane kuba waragize ubugeni. Amen sana. Kubera ko no munsi wagize ubugeni ukaba ufise n'umuryango ariko bikugora kwambara impeta. Kuva ngira mariage impeta nayambaye imisi 2. Kubera gusa kuko mine bas na benediction. Impeta isigura iki kuri wewe? Impeta kuri jewe ntacyo isiguye kiretse gusa urukundo nyakuri. Kuri jewe nibaza ati je ndinde. Urashobora kwambara impeta ugasanga ukora amanyanga. Idini rya Islam riratwemerera kuzana abagore bashika kuri 4. Uno munsi urafise umugambi wo kwiyongera wa kabiri, wa gatatu no wa kane? Umugambi wose uvana n'amahera mfise muri compte cyangwa mu mfuko. Umuntu wese afise amahera, kwanza signification y'amahera ni gukunda abakobwa, cyo tucemera. Ufise amahera direct kigutuma mu nkumi, cyagutuma ahantu batandukanye. Gusa insha Allah abafise batabakunda. Insha Allah uburyo bubonetse nta kibuze ko niyongera ubundi. Uri muri iyo mugambi? Oya. Uburyo bubonetse nta kibuze ko niyongera ubundi. Hari ahantu henshi wagiye urakora no musuri ngaha. Nibihe bintu bibiri ushobora kuba wishimira kuba ngaha ejo canke hirya ejo hamwe vyoshuka ukava ngaha, nigiye kintu kizoguma mu mutwe wa no mu mutima mu vyo waciye mu ngaha? Merci beaucoup, kibazo cyiza cyane. Ikintu cya mbere nkunda gushimira umuvye wa talent wanje, nuvuga ko ari JC Production.
ko sindi nka babandi bagayaho bavuye baca bahatuka ikiwa Jesse arahantu yanshikanye nanje arahantu hanini nashikanye Jesse production. Sinzi yuko gusa twumvise kibazo neza. Nivyo ngomba ndakwishura rero. Gusa itandukaniro kubera kuba ndi ngaha ni kubera aha ndafise liberté totale, ndafise ukuntu tubana nk'inshuti nk'abagenzi. Umuboss aratahura valeur y'umukozi n'umukozi agatahura valeur y'umuboss. Yeah. Umukozi atahura valeur y'umuboss n'umuboss agatahura valeur y'umukozi. Naye amahera udashobora kuja munsi ku kwezi. Ko amahera yose je twumvikanyemo ndashobora kuyakorera. Ayo udashobora kuja munsi. Sinibaza kuko ndashobora kugusaba umuriyoni ugasanga umuriyoni wiwumaye bica bituma umfata nabi na respect yiwanje kigabanuka. Ariko ikintu cyose naho yo bijana amahera ijana ndayemeye kuyakorera n'umutima umwe ndashobora kuyakorera kandi nkashima. Ubuzima ni iki kuri wowe? Ubuzima kuri je ni ikintu gihambaye gose. Ni ikintu cya valeur. Definise ubuzima. Ko numvise ubuzima numvise yuko ari umuntu afise amahirwe yo kubaho nibwo ubuzima. Hari byinshi umaze gucamo mu buzima vyatumye ugera aho uri. Hari intambwe umaze guhura nazo mu buzima. Uno munsi ibyo bintu byose ubishira hamwe bigahinduka igitabo cyacu kwitwa gute? Cyo twita mama wanje. Ko byinshi nkora ni mama, impezagiro myinshi ndayironkera kuri mama. Mbere wanashima n'umunsi nangiye gukora ngaha naramutelefone ndambwiye ati mama today ndafise press conference yambwiye ati Imana guhezagire ushike aho ushaka gushika. Nabwiye ati amen. Ikibazo cyanyuma ego mu bintu vyawe byose ufise uno munsi amabe nangahe? Amabe yanditse kangahe? Inshuro zingahe? Nibaze yuko amabe nabiri. Mani guha umugisha vyakunani. Asante. Merci beaucoup. Bless man. Nikushukuru sana tena mshambuliza bot nikunde kuchine video yako niko pamoja na Risasi Amize ananiripua kabisa. Leo nakushimira wamaze ukanda abone cyangwa subscribe na rikumwe na Ami Pro the MC brand ambassador wa canal please nisheni 9 z'igiswahili. Tunasema tena stoke.